kwaunga aungira muri Yesu Imana nizopfa kureka abanyabyaha bakinukiye muri gwe n'uburi kwaunga ungira muri Yesu Imana nizopfa kureka abanyabyaha bakinukiye muri gwe n'uburi kwaunga aungira muri Yesu Imana nizopfa kureka ubusambanyi bwa kino gihe muri gwe n'uburi kwaunga aungira muri Yesu Imana nizopfa kureka abanyabyaha bakino gihe muri gwe n'uburi kwaunga aungira muri Yesu Imana nizopfa kureka akaboregwe kakino gihe muri gwe n'uburi kwaunga aungira muri Yesu Imana nizopfa kureka abanyabyaha bakino gihe muri gwe n'uburi kwaunga aungira muri Yesu. Dusome igitabo c'Itanguriro twongere ku byo tumaze kumva kuko ujya no ngaho oya muri byo bishinga naho byose guhera mu baririmbyi guhera muri korale yatanguye mu ijambo ry'iki Imana. Itanguriro ibice 21 umurongo w'umunani amajambo girasome cyane cyane Imana yampaye guhagarara ko ari ku murongo wa 19 ariko kugira ngo tuhasome tubumve neza dusome dore ku murongo w'umunani turasoma buke kumbure n'amajambo atari make. Sara yirukana Hagari umwana wiwe ndetse na kumwabonye neza. Ku murongo w'umunani havanga umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacutse ko Aburahamu atumira abantu benshi amazimano. Maze Sara abona wa mwana wa Hagari umunyegipotakazi uwo yabyaranye na Aburahamu ariko aratwenga bituma barira Aburahamu atirukana iyo nshoreke n'umwana wayo kuko umwana w'iyi nshoreke atazoraganwa n'umwana wanje Isaka. Aburahamu ababazwa cyane n'iby'uwo mwana wiwe. Imana ibarira Aburahamu iti reka kubabazwa n'iby'uwo mwana n'inshoreke yawe. Ibyo Sara kubwiye byose nuvyemere kuko kuri Isaka ariho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. 13 kandi n'uwo mwana nyene w'iyo nshoreke nzomuhindura ihanga kuko nawe arubura bwawe. Aburahamu akoroka kare yabira impamba n'umukuza urusato wuzuye amazi abitekerera Hagari abishyira ku rutugu rwiwe amuha n'uwo mwana aramwirukana aragenda azimagirika mu bugaragwa bw'Iberisheba. 15 amazi ari muri wa mukuza arashira arambika umwana munsi y'igisaka caho aragenda yicara amutumbereye amwitanguye nkaho raswa
yari yibwiye ati noye kuraba ipfa ry'umwana wanje kuko nuko yicara amutumbereye araturika ararira. 17 Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza atubaye iki Hagari? Naco tinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aharyamye. Ku murongo wa 18 va hasi uvyuke uwo muhungu, va hasi uvyure uwo muhungu umuramire mu maboko, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Murongo wa 19 rero Imana ihumura amaso yiwe abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wamukuza amazi arabiza uwo muhungu. Imana yacu yabicura. Niri jambo Imana ihumura amaso yiwe abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wamukuza amazi aramiza uwo muhungu wewe. Iri jambo ririmo aya majambo menshi niko Imana yashize umutima wanje kugira ngo dusangire. Igihe habaye ikibazo, igihe umuntu akorokeye mu bigeragezo, Hagari yari yakorokeye mu bigeragezo, twaramwize ko kenshi turabona ibigeragezo yabayemwo byo kuba inshoreke ya Sarayi na Aburahamu. Haraho yasuzuguye Nabuja, arasuzugura Nabuja ariyibagira, hanyuma amaze kwiyibagira Nabuja araraka, hanyuma aca asaba ko yokwirukanwa. Hanyuma kandi kubera ko Nabuja w'umuntu aba afise ijambo rikomeye mu rugo kandi aba ari nyene n'urugo, burya kenshi abamabuja ibyo bavuze bikunda kuba uko nyene. Siko none bimeze ko bimeze kuko twebwe abantu b'abagabo turafise uruhara runini n'ijambo rinini mu rugo, ariko rimwe iyo umudamu akubwiye ikintu cyane cyane uracimba mu mizi ukaraba ishingiro gifise, ukumviriza iryo jambo cyangwa icyo kintu bari ariko aravuga uko kimeze. Igihe usanze icyo kintu gifise ishingiro uba ngombwa kugikora, kuko utagikoze nimuteka mu bishi. Yesu nashimye. Abantu b'abapapa nkanje bashatse baranyaruka kuvyumva cyane. Ubundi mugabo habaye akantu, hanyuma rero aragakora ntibagahuriza ko n'umugabo n'umudamu wewe. Hama umugabo arateba aririmbura arakemerera umudamu wewe, hama n'abandi bagabo bamubonye baca bavuga ngo wa mugabo ngo bijya bintu wakoreye ujya mudamu wawe umuntu byasaba ko umukorera, ngo hajya wariteye akagayo, ngo watumye umugore wawe ngo akugaba kuri ngo guhera ku birenge kugera ku mushatsi. Nyamugabo nawe ati je nabikoze ndabibona, kandi burya ngo nta mugabo atagabwa n'iki, nta mugabo atagabwa n'umugore. Hamaca amubwira ati none ndakubatse, iyo ndeka kubimukorera kari wateka ruguru nta bakozi bariyo, kari wateka siwatuma mbaho. Uwundi mugabo bariko barahari ati none ko ateka ivyo uzanye ari gusuma niwatumubaho gute? Ati gituma naho usuma kuva itariki imwe gushika itariki 30 nkabizana kabiteka nkabifungura, igituma mvuze kari watuma mbaho ashaka yonyice. Erega no bisuma hanyuma nkagira akanshirira akantu akandi wungike abandi baje. Hanyuma mugabo ati kandi sha nivyo
kandi koko erega pagani abaye umupagani niwe ateka niwe agabura byose niwe abizana ashaka yo kugirira akantu ati none wanyuzwe yuko burya nta mugabo atagabwa n'umugore nimba ari guteka mu rugo namba ari ujya gusoma umuceri nibara bikabiteka akaba ari ubizana umugore ukamuhamagara ati madamu kari ku meza aho sawa ndakwemere umugore ntakugaba umugore ageba ari wagiteka akazana akakugaburira ni wakugaba naho ari usuma abaramutsinze kuko abaye umupagani aragushika nayo siko none umushavuje akava mu mpemu akaja mu mubiri aragushika nayo siko none ashagushika nayo ashagushika nayo mwabana ngo mudo iri jambo sijyanye ntimujyumvirize Yesu abahezagire. Hanyuma rero ngo Aburahamu atumiza amazimano ngo umunsi Isaka yagomba kwerekana cyangwa yajyandagira umunsi mukuru. Hanyuma rero muri uwo munsi mukuru abantu barakorana baramererwa neza. Hanyuma umwana wa yanjureke ngaratwenga, amaze gutwenga Sara amubona amubonye ngo mutera umujinya bimutera ishavu rikomeye cyane. Acavuga ati Aburahamu mwami wanje uyu mwana ndasanze agenda umwirukana na nyina agenda kunyarutse bikiri mu maguru mashe barire nyene Aburahamu barababara cyane arababara nawe urabyumva nyene ushobora kumva byamugendekeye maze kumva nyene uri umuntu w'umugabo bakagutegeka ikintu kandi bakakubwira yuko bakaguha amasaha 28 uri umuntu w'umugabo mu rugo waruzi ko ufite ijambo urumva nyene uca wumva nyene impuzu ziko zirakuvako ngo arababara Aburahamu arababara kubw'iryo jambo umudamu wamubwiye ati none ndabigenza gute nirukana mfata umuntu ndamurungike kweri ndamwirukana ingene byagenze history ingene byagenze twarasomye mwese murabizi ntawe ubigarukako uyo mwana ukuntu yabonetse kandi byari ngombwa ko Hagara bincoreke kuko nabandi murabayeho niwanje barahaba siko none barinda kuza nyene kugufasha ni nyene uvyisanga mu byabaye uko byagenze nitwiba turabigarukako. Hanyuma rero nibyakurikiye byose turi kwiri jambo. Hanyuma burantuze Sara ngo ababazwa n'uwo mwana ukuntu yari atwenze umujinya ngo turabyuka uwo mwana karasinda si uwanje ehera ukunda twenga era njango ntegeke uyu mwana yirukana ngo na nyina neza tekira genda. Hanyuma nyana cyabwira Aburahamu ngo arababara umumarayika w'Imana mwijuru kirabibona umumarayika w'Imana muce Imana ikibwira umumarayika bwira Aburahamu areke kubabara bwira Aburahamu areke kubabara kandi iby'umuyoye kubabazwa n'iby'umugore we wavuze kandi biteko iby'umugore we wavuze abikore. Marayika acabwira Aburahamu ati bireka kubabara no ubikore wirukana gende kuko iso mu rubyaro rwawe muri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa kandi niwo mwana nyene wiyo ncoreke kuko arakara kawe nzomuhindura ihanga rikomeye. Aburahamu acagenda ngo ahita arumuguzaho urusato sinzi urwo rusato nyene rwari rumeze ngira cyari ikintu ntikarakabido umuguzaho urusato sindabizi mu kahise k'igihugu kubera habaye ibikoresho bya gakondo by'ikirundi sinzi ko umuguzaho urusato wabayeho. Hama ngo acamutekera amazi aramuzuriza rero nta kundi nakubabwira ntabwo ngaho nyabutse ugenda urumva mabuja wawe habavye yababishiki nese ko bimeze aba rero Hagara acatora umwana wiwe nta kundi acatora umwana amutera umugongo yanako ngo yamushize ku rutugu mende iso dushebuso hama acagenda
umuntu ariko aragenda atagira yaja ngira ngo nange muca mumubona agenda aramushinzira siko none umuntu agiye afise ibibazo uhura n'umuntu agenda avuga ati mwana mitsega naka ntakumva ntanakuramutsa uko nakubona uko abafise ibibazo izaragenda tumutwe aragenda anywa y'amazi yongera ahereza umwana wewe gushikaho y'amazi arakama mukama mu bugarago ngo ariko agenda mu bugarago gushikaho amazi amukamana yari mu kigeragezo gikomeye yibaza ko atibuka no gusenga kuko kenshi iyo umuntu ari mu bibazo bimuremereye iyo umuntu yibutse iyo haje ijambo ryo gusenga uwo muntu aba ari umuntu yari asanzwe ari umusenza ukomeye kenshi umuntu abanza gucurumba kenshi umuntu abanza gusambira mbega nako ugahamagara ukaja mbega urazi ibyambaye umuntu abanza kwiruka mu bantu aganyira abantu mbega urazi biriko biramba ko wewe nk'ubu hama telefone yagwiriye tubanza ugaterefone i Kigali iyo ufise mwene wanyu ntakubanza gutelefona mw'ijuru tubanza ugaterefone i Gitega mbega urazi ga mwene wacu biriko biramba mbega uje wabimenyeho abanza gucurumba yararushe cyane hanyuma rero amazi ngo amaze gukama biragaragara ko ibyo gusenga utari kubimubaza Hagari ngo aca araba ahantu arakubuka gukubuka mwumva icyo ari cyo hari abantu yicara ameze nk'umuntu apfuye hanyuma rero ngo aca agenda umwana amurambika ahantu ngo nk'aho ashobora kuraswa umwami cyangwa muri za birumenga zindi menga bava ngo nk'ahateguwe ku metero nyeka nka 50 ngo yampa kuraba ingene umwana wiwe ahwera amubona amutera nk'iyo nawe aca yicara nk'iyo hanyuma rero ikigeragezo kimusangirije Imana ngo ikirabibona mu ijuru kuko hakariri ku murinzi yaririmbye kuvuga ngo aho unaniriwe niyo Imana itangura kugira gute kwishurira aho unaniriwe niyo Imana itangura gukorera aho unaniriwe niyo Imana yishurira unaniriwe niyo Imana itangura gukorera aho unaniriwe niyo Imana yishurira umurinzi nawe yaravugishijwe kubera ko Hagari aho yarageze aho yitegura uvuga umwana wiwe hanyuma mu nyuma nawe akagira gute agapfa agakurikira umwana kumwe kwa Pfakazi Zerifati igihe yamuseruka ko Imana imutumye yarashitse rero agenda kujya Mupfakazi aramubwira ati Imana indungitse ngaha nje kugusaba indaro ubuteko ndabira amazi yo kunywa kandi bite kungaburire ujya Mupfakazi Zerifati acabwira Eliya ati nibikunda aha icyago cy'inzara cyarateye cyesigaranya agafuku umunsi umwe n'utuvuta tw'umunsi umwe ngomba gutumba iri joro hanyuma turye duce turyama duce dupfa n'umwana niko Hagari cyane kumbereye hajya hanyuma rero Imana mw'ijuru kirazumva wa mwana ngo aca aturikararira hanyuma rero mu Imana ica yumva ijwi ry'uwo mwana Imana icituma umumarayika w'Imana ngo aca amusanga ahantu aja kuvugana nawe erega hari igihe Imana ivugana natwe isanze turi tubaye mu bibazo bikomeye ndabona ukuntu Imana yaba ivugana nawe nanje nyine ndiye ukuntu Imana yaba isanga ahantu nsagirijwe ndushe mbabaye kuko ibitubabaza birahari siko none ariko ikituremesha nuko iyo duhamagaye Imana nuko Imana itwibuka nuko idusanga mu bigeragezo nuko idusanga ahantu tubabaye nuko idusanga ahantu dukomeretse hanyuma ikadutabara ikaduhumuriza hari n'igihe wumva ijwi rivuga ngo humura siko none Imana izi kukazana ijwi cyangwa igatuma umuntu akaza ati Imana yavuze muremeye kumwe nawe ugaca wumva umutima urarema cyangwa ugasanga umusozi wari hagaze imbere yawe urasenyutse ugasanga bireyutse Imana itugirire neza hanyuma rero hano ku murongo wa 19 Imana ihumura amaso yiwe
abona iriba. Yari imaze kuvugana nawe, umumarayika w'Imana yamaze kuza. Imana ihumura amaso yiwe, abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wamukuza amazi, aramiza uwo mwana. Mana tugire neza kubona wari kwiteze ku mwana wawe agira wewe. Hanyuma Imana igaciseruka. Hangwera ahantu wabona ko ari mu bugaragwa, nta mazi yahabona, yari yiteguriye guhera, yari yiteguriye ku mwana we wapfa. Haba Imana ngo imuhumura amaso, imuhumuye amaso ngo acabona iriba, acagendera avoma aruzuza, acaranywa, acahereza na wa mwana wiwe, baca barahemuka, urugendo ruca rurabandanya. Mbega se shimwe ku Mana. Imana ntiyita abantu bayo. Imana ntizoduta ntitutayita. Dukomeze tubandanye urugendo twatanguye, naho rurimo ibirusha, naho harimo amananizi. Turi ku mutumiro, tureke gucurumba hirya no hino, turi hafi gushika. Jambo ry'Imana ritubwira ngo igihugu twatumiriwe ni icy'amata n'ubuki. Nta bibazo biriyo, nta kuruha, nta bintu by'imicogo nk'ibi turi twirwamo byo kubyuka kare tujya gushakisha kugira ngo umuntu arakunda abaho. Nta bintu byo gufata bisi mu ijoro bizobayo, kurabona nk'aho igisagara bisi zaramuze. Nta bintu bya esasi tuziga turarondera. Ni igihugu ngo kizoba gitemba amata n'iki. Unigane kugira ngo uzoshike. Turi ku mutumiro. Nibutsa akantu nibutse, mwese mwarasomye ibitabo by'ikirundi, byaba byo mu ishuri cyangwa udutabo tw'amakomantere y'ikirundi tuvuga iby'ikirundi. Nasomye ahantu agatabo kavuga ku cyorogwa mu kirundi nimba. Icyorogwa rero ngo cyaratumiwe, icyo cyorogwa ngo cyari gifise umugenzi, aragitumira. Hanyuma rero uraze, narateguye amazimano, mu batumire banje uzogurimo. Hanyuma rero ishyamba rikora ihamagara umugenzi turamperekeze, tuze tuje kwa naka, yarantumiye. Hanyuma rikora na wa mugenzi yasaba kimuherekeza, baca bagenda. Hama bagize baragenda, bari hafi gushika hahandi baroye yatumiriwe. Mwene gutumira yari afise irembo ngo ritari rito, ubanza kugenda kugira ngo ushike ku muhani we. Hafi y'iryo rembo hari ikinogo gitabwamo umwavu. Yesu nashimwe. Ntiduterumbere, turi ku mutumiro w'Imana. Hanyuma cyacorogwa n'umugenzi agerekeje bishitse, bitangura kwinjira nk'ibigana kuri wa muhana. Hanyuma rero kubera ko nyabarega itabwamo umwavu, mwene gutumira yafashe yabaze inkoko, yabaze impene, yabaze inka. Hanyuma bya bintu byose by'ibicafurwa bacafura, ibinono, ishato, byose byahereye muri cya kinogo. Hanyuma rero bya byene gutumirwa bihashyitse birahumurirwa imbere mugabo ku muhana, hahumura ngo urukarango rumeze neza rw'ibitunguru, amakwaro n'iki. Hama mugabo umuhumuro nawo bya bicafu ngo ugira ingufu. Ugize ingufu bya bintu ho byogiye birabandanya, mugabo umuhumuro uba muremure wo bya bicafu birakebanuka, birakatwa, bisubira inyuma ngo bikebereza muri nyabarega muri bicarike ikinogo batamweke. Hanyuma rero ngo bica binyikira muri cya kinogo, ati nta kundi. sinzi ko byakoresheje ryajya ngo rivamo nguza kurisha ihera irakona. Sinzi ko byakoreshejwe cyane, tuza karabaye uza kurisha ihera kona, bica binyikirayo.
bija muri bya bintu by'ibicaro birakigeta birajya tahaya tuza kugera hariya imbere kwa data buja dutumiye nawe no ari kubuhira mwene gutumira nategereza ko abatumire bahire biteka bashika none bigende aba bantu byagenze gute ibi ntibyumvikana nibo bari bafise ibyicaro byiza nateguye zigende mubona zihajya nziza zari zabo none bigende gute abasigaye bose barabatumire basanzwe bari bicaye ku mpande bari basanzwe bujyaya urubanza nyezina nuko aba bantu bataragira gute batashika hama cayenga tabe bebe nje ku nama ndaba cayenga bukewe cyo muranze umuntu afite urubanza ayenga bukewe cyaraba agize gucyo yumva muri cya kintu munsi y'irembo ngo koco agize arabasanga nibabatumire biwe biteka aca yifata ko ndahumiwe mbere byabagendekeye gutyo uko nyene mu Kirundi niko byabagendekeye mwebwe nimwe nari ndindiriye nimwe mwari mufise nimwebwe matumire biteka nari mfise none heraba mu nkojeje mwari munambaye neza ariko raba n'ubucafu bwabarenze nimugikwiye no kongera no kono muhabura ndaba muze munashike no mu rugo wanyu camugira hanyene mvira no munyabarega mugende musubiriye mwaje mwaje kuva abatumire biteka bashobora maramara bacha bafata inzira yabazanye sinumva ibimaramara byahabaye niko muri imbisi abantu bameze ugereranije nako kantu abantu bari mu mutumiro w'ishuri mugabo ubucafu nibwo buri kuburabuza kugira gute kuzoshika iki gihugu gitemba amata n'ubuki ntushobora kuzogishikamo uri kuritembagaza mu bucafu hari ibintu bimeze nk'ubucafu sinzi ko nigeze kubabwira umugabo yagiye ahantu bamutumiye ku munsi hari kuri mu minsi mikuru hari mu gihe cya Noel agenda yambaye karavate yashakije na costume aja mu misa ya mbere acabayo n'umugore baca babatumiye baca baranywa uraza abantu bamwe inzoga nabo baramukunywa gira basomba ingona baranywa uyu mugabo baramufata cyarabaregwa bakivura mu munsi muri kiragwa baca baraza bageze ku irembo iwacu bari barakoze barabarireka mu kiziba aragenda acagitikura muri icyo kiziba biranga kwavamo agumagaragura hinduka umugore yaza gukuramo akahindukiza ikiziba ikositime yose amuze ikiziba abantu bariko baraza kuja mu ijuru n'ubucafu burimo burahantu bufise umuhumuro usumba ubutamerane bw'ibyo turiko turategurirwa mwishu Mana dufashe Hagari Imana imuhumura amaso dusenga Imana duhumura amaso tubone ibi bintu biriko biratubuza kubandanya urugendo tubibone tubivemo hanyuma Imana itwereke iriba tunywa kwa amazi y'ubugingo tubone kubandanya urugendo ruca mu ijuru bene data kuko mwino minsi hari ibintu biyobeza abantu byinshi yego ibintu biyobeza abantu byinshi biyobya abantu byinshi kandi mu mpande zose abagabo abadamu abasore abakobwa bose hari ibintu by'ibiyobya uri kuritegereza umuntu ariko arabandanya ubwenge umuntu ariko arabandanya inzira ija mu ijuru n'ukuri si wewe n'inkomezi z'Imana zigumemo kandi usenge Imana ikongera inkomezi ni ijambo ry'Imana Imana yongera ngihumura amaso ya Hagari Imana imugirira neza yararushe ndabona ukuntu wigeze kuruha nawe hayi Imana iragusanga handi irakuruhura iraguha kumererwa neza wongera uratambuka witerera hejuru ushima Imana ati urakoze Mana kubw'uyu mutwaro urakoze kubw'iri geragezwa urakoze kubw'uyu musozi utembaga yego narasinzi ko nabibabwiye ngaha igihe kimwe umuntu yandenganije asumbye ingufu rwose asumbye inkomezi arandengana hama nca ndagenda mu basenzi ndatambagiza umutwaro kubera n'izo ngufu zanje nanjye nari mfise ndatambagiza umutwaro murasengera hari umuntu ariko arandenganya asumbye inkomezi hanyuma rero
hamara ikindi gihimana ikirasegenyesha uwo muntu yagira ndenganya yafungishe kandi yari kumfungisha nkibagirwa pepe sinari no kwibukwa kuko nyamuntu yarafise amahera menshi kandi nyamuntu yari umufilisitiya mvuze umufilisitiya mushobora kuvuga n'icyo yari umufilisitiya akomeye cyane yari kumfungisha nkibagirwa upi bazima yo hanyuma rero umugabo umunyarwanda yavuze nk'ubwo utagusumbya gusenga gusenga ntazakubwire gute nje ndatanga umutwaro hanyuma abasenzi baca baja ku mavi nanje imyanya yari mfise yo gusenga nje ndayongerako ndabwira Imana n'Imana urandabire uyu muntu arasumbye inkomezi kandi ariko arandenganya uramba hafi urangwanira ngeze gucya cyane ku muntu cyangwa wa muntu bya bintu byawe twabinamye numva hari yabihebye yavuze ko yabihebye uraza ahantu ukuntu itereye hejuru umutima uraza ukuntu nararirimbye nahatse kuturika icyo gihe nari umuririmbyi naririmba muri korali santarare y'ahantu hari aho ndabyibuka bampaye gutera ikorasi nararirimbye mpapfa gusaba kuko nari nishwe n'umunezero w'ukuntu Imana ivuye ko intembagara cy'urusika igihobo Imana yacu ntabwo icyubahiro Imana yacu ni nyenkomezi dushishikare kuguma imbere yayo ntutezekanye ntukatire ibumoso cyangwa ntuje hirya cyangwa uje ubandanye uramirise kandi ubandanye kw'Imana ubandanye gusenga Imana ubandanye guca bugufi Imana yacu ni nziza izokugira neza dusome ngahamwe twarangirize ntituja kure nahanyere mu itanguriro 22 hajya ku murongo wa 11 hari yandi majambo tugomba kubaraba naho twosoma dore ku murongo wa 12 aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntubwire icyo umugira kuko noneho menye ko wubaha Imana iyi ni Imana ariko ivugana nabo ntabo uwo murongo umwe gusa aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu erega na Aburahamu yaravuye araja mu kigeragezo Imana imusaba wa muhungu umwe wenyene w'ikinege yari yarabyaranye na Sara Imana iramugeza imubwira iti rero ndamukeneye umwana ko mumuma kukimazi umutambe kukimazi ndabe by'ukuri uvuga ko ubayima uvuga ko unyubagira ndagupime ndakurara mbere ubaza ko icyo kigerageza ari ikintu gitoya ikigerageza cyo gutanga umwana ankora umusabwe n'Imana ni ikintu gikomeye cyane Aburahamu aravuga ati nta kundi ndi burugire ndagororotse namuhawe na wewe none ugarutse kumusaba kandi mpaga kumutanga amabone kashi kumutanga kashi aya erega Imana ibwira Aburahamu kumutanga kukimaze ikamutanga nk'uko Imana yadufashe mbiri ikaducakira kuba bavuga butumwa kuko hajya kuvuga ubutumwa niho kugira ngo nitwe twizanye si umuntu yizana umuvuga butumwa yizanye nta bisi byinshi amara hariho waje aravuga ko afite umuhamagaro mugabo arabesha amaze kubesha baramusengera bamusengeye tugenda mu nama y'abavuga butumwa ya mbere turagenda no mu ya kabiri no mu ya gatatu mu ya kane yaciye atanga imihoho yaciye avuga ati rero pastor namba uko bimeze cy'ikibanza canje muragishyira mu wundi ntiyagarutse kuko twebwe ufatwa mbiri kuko uko turavuga ubutumwa ni ikintu gikomeye cyane Imana itadushizemo pressure twoyicika kuko duhura n'ibibazo byinshi hajya Imana twindushirako pressure abavuga butumwa bari ngato hari pressure Imana dushirako nyene ukasa gatoya wocupfa kiretse ukoze icyaha Imana ikiguyemo nta kindi gituma Imana yeba umuntu avuga ubutumwa
koze icyaha Imana iraguheba. Ego mugabo utakoze icyaha Imana iraguheba. Shaka wihambe niko nayo navyamugereke. Mwasomye kuri Yona. Niko Yona vyagenze ariko arahunga Imana ikiramutuma hari itashisha. Imana ikorokereza mu nda y'urufi. Yona aja mu nda y'urufi. Maze Imana yanka ko urufi rumukanja kugira ngo rumuhekenye ruca rumumira miyonzo wabona ugacakuma mu nda y'urufi akomeye atanahinyagara. Hamageze muri rufa cyari yicuza ati kumbe Mana nuko bigenze nuko bimeze urufi rwamize none nagumye nkomeye ndi mu nda y'urufi mbabarira hanyuma niwongera kwemera komba nje ngenda. Imana iranyira dushaka pression nyine ko tutadushize ko pression twotoroka tukakora tukaca ku bandanye imirimo nk'iyabandi babandanye. Erega vuba abandi hari yandi bariko barakora siko abandi bariko barakora. Jewe narigeze ko bavuga ubutumwa ahantu kure nava Ingozi naba mu gisagara cy'Ingozi nkavuga ubutumwa mu Kirundo ahantu bita Ivumbi mu Gasoro. Hamba abantu b'Ingozi bambona ngo mugabo rero naho muduhenda ngo bwa bya bintu by'abantu biri nk'amahera noye mahera cyenda yironderera. Ega cyangwe terega Jefisi misi itatu umuntu yo kuvuga ijambo y'Imana mo ha muyindi misi itatu niyo ndondera mu buzima kugira ngo mbere kuko ijambo y'Imana nyene na Paulo yabivuze mudakora nakagire gute ntakarye ndandironderera kandi Imana irampa karyo keza ko kurondera ngo yego biri n'amahera ko dushaka guhanuka ngaye Ingozi kugenda mu Kirundo kuvuga ijambo y'Imana ngo ari kubuntu ngo yo gitoro ngo yo tikini nukuri kubw'umuhamagaro muri Mozambique zongera kuko hari ingufu zindi Imana idushira zituma tujya kuvugira Imana tujya kuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma rero Aburahamu Imana iramubwira iti ntuhirahire ngukoze ko amaboko yari yabanje kumupima iramucaca ati zana uwo mwana genda umutange ukimaze. Hanyuma nyine Aburahamu aca afata umwana amukorera inkwi urumva gashaka amukorera inkwi yabwiye ka Isaka ati mwana wanje wano tora umuganda w'inkwi shatu genda hariya heriya kumuzenya ngira hari ku musozi batangira ku Kimazi watangira ku Kimazi aca mukorera udukwi hama ka Isaka aca karabaza ati none gapapa ko dutwaye inkwi kandi Isaka yaramaze gucubwenge yaramaze kumenya ingene gite Kimazi gitanga ati none gapapa ko dutwaye inkwi none Kimazi cyo kireye niko yamubatije. Hama iwawe hamuta mwana tugende ukimazi Imana iragira gute Imana iracironderera yamara maji mugabo gusimbugita amaherezo ngira yenyegeje yayenyegeje mukumenga usumye ngaho ijambo ry'Imana ahubwo yayitwaye ku mugaragaro. Hama Isaka abona inkwi sinzi ngira yaracurwa ngira ibicuro byaramucura hama cabaza se turi n'ikimazi kiriye. Aburahamu yamara maji ugaragaye haje mwija filime cyangwa amayimaje bariko barerekana ukuntu byagendekeye Aburahamu yarakabusha amaze kukaboha karakoma induru aragaterura agashyira ahantu hari hubatswe hameze nk'igicaniro aragaterura akaryamika atoye imbuga itasokoye umumarayika cyarasenga ntuweraye suzi notarabugo Imana ngo ikizana urufizi ahantu bacana kimwe ku rufizi rwazingiriwe mu bintu ahantu mu biti bikara uhesheje tora ruya rufizi utanga Kimazi nawe niko byukuri umutima wawe wubahike icyo tukagira umutima ngora wa Imana igira icyo dusaba tukagikora mbene Imana igira gusaba mwibesi wogikora nziza wogikora iki Imana gusaba gikore mu ntege nke z'umubiri zawe ugwane n'izo ntege nke mugabe iki Imana gusaba gikore hanyuma Imana izoguhumura amaso hanyuma Imana izokugurira urugi nkuko yuguruye Hagari hanyuma ikuramire wari witeze gupfa ntupfe wari witeze ibyawe kutikira ntibitikire Imana kuzamure abantu bakurabe batangare n'ijambo ry'Imana yabaye muri mwese tujya dusanga Imana ibahezeye. Ndaguhaye ikaze kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana iracahindura ibintu ku mwana w'umuntu Imana yo guhindurira
Mana yo gukora ibitangaza ndacyakora ibitangaza. Umuhigo nturi kwarahunga. Mana yavuze ijambo ry'Imana ryavuze. Mana ntizopfa kureka abanyabyaha b'iki gihe. Mana ntizopfa kureka ubusambanyi buri iki gihe. Ntizopfa kureka ibisuma biri iki gihe. Abicanyi bari iki gihe. Ntizopfa ko bari kuko. Umuhigo nturi kwarahunga. Ahungira muri Yesu, ahungira mu isoko, mw'iriba ry'amazi, mw'iriba ry'amaraso ya Yesu. Kaze bagusengera Imana, umutima wawe Imana yongere kuwucusha amaraso, yongere kukweza rwose. Hanyuma imbabazi z'Imana zikubeko. Kadusabe hariya mwarimu Fabien abafashe aza basengera Imana, amaraso ya Yesu ababonekeko. Mwarimu Fabiano kaza basengera Imana kugira ngo amaraso ya Yesu yongere ababonekeko. Mana data wa twese byagiye mu ijuru, uri Imana nzima. Ni wewe waremye byose, kandi ni wewe watanze Kristo Yesu Golgotha kugira ngo umwizeye wese ntazapfe rubi, ariko azahabwe ubugingo budashira. Ndagushima kuri kimazi c'ibyaha byacu. Ndagushima ko uhejeje gucucugurira amaraso wapfiriye i Golgotha kuri uyu muntu wese yakwaturiye ibyaha vyiwe. Wewe uri Imana, baharire utabaharuriye kuko uri Imana. Ubaharire kuri vyose Mwami, mw'izina rya Yesu Kristo. Hanyuma Mwami, si ico gusa, uca ubacuncuburirako n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, kugira ngo Mwami ugendane nabo, ubarinde ibiva kuri wa mubi Satani n'abadayimoni. Cubahiro